ntikiri Feruje yandi twari tuzi ndazi uri kuraraba filime ubona ko mega yaratakaje intumbero tugeze muri saison 6 kuko uravye saison 6 uravye kwanza saison 5 ukungene yagiye ihera gacuraba kungene saison 6 yatatse cumenga iciyumviro cahindutse niyo mpamvu nkaje nk'umusesanguzi nayisesanguye kuva kera nayihereye mu mizi ndabona ko saison 6 bambe se episode bambe ijya saison ya Feruje yari n'imiburiburi je ubwanje nari kuvuga ko igeze nk'uri saison nka 12 canke 10 n'imiburiburi bamwe bapfa bamwe ntibarahambwa n'undi turabona ko bahambwe se zigiye kurangira batarahambwa isinzwe kuzorangira bakiri muri moroge saison kandi ukungene yagize mo business twari dukora business yakogwa twabona ikogwa muri ya filime business ya sewa ira ariwe sewa raki ijya DH Telecom muno mwanya ntituzi ngene merewe muno mwanya ijya business abakozi ntituzi ko baranyanganije abakozi ntituzi ko barahombye abakozi kuko tuzi ko harimwe abakozi bariko barakora ntituzi muno mwanya yo bari muno mwanya dufise kandi nyina wa raki ari mugasho ntaraburana kandi atuzo kuburana nande na ST Boy ariko muno mwanya ST Boy nawe asa n'uri kararondegwa n'uwitwa Ira yarahunze kubera kudandaza inzu yari yatari yiwe none muri parties 3 hatagiyemo kubesha tugiye gusohoka turumva ko byo bintu byose bizojamwo canke bagiye kuyi Yes, you know what it is. Turabaramukije bwakeye mwiriwe bivanye naho umwe wese aherereye. Turagarutse muri studio za Miracle TV Plus 257 muko twama tubikora ni Lil Biz Gapas kuri micro. Iruhande yanje ndi kumwe n'umutumire kwa kundi hahandi kumwe mwari mubimenyereye reka ndamwakire atwisobanure hanyuma tubandanye idonido ikiganiro cacu turakwakiriye muze neza ya namahoro nawe ni sawa ya meze neza cyane gose ya musi ndabona uri mu bundi bwiza budasanzwe gute naho meze gute so usa neza kubatare ko barakubona kuva hasi gushika ku mutwe je ndabona ko ari safsa nubuntu bw'Imana cyane yes nakaye kajambo ka mbere imbere ko dutangura wumva wobwira abariko baradukurikirana ndabaramukije cyane Miracle TV ndabaramukije gose urabaramukije cyane nta no kubabaza ngene ndabakunda ndababwira ati ndanabasengera mwebwe mwahise gukurikirana Miracle TV 257 Imana ibampezagirira wow yes muchakiro mugisha muchakiro mehezagiro uvuge ati amina kubera yuko yavuze biraba ndamaze kubigendereza yavuze biraba nutavuga amen shauri yako yes ni one boy Varaskira niwe turi kumwe nk'umutumire wanje one boy yaga uyu munsi icyatumye ndaguhamagara hano kuri micro shaka ko tuvugana ku kintu kidasanzwe nabonye muri no mesi kigaragaza muri monde ya cinema twarakurikiranye filme yitwa Feruje cyane filme yaciye ku rubuga rwa Burundi Film Academy kwa Nsoro ni filme yaryoshye cyane bivanye n'abayikurikiranye bakayiraba ni filme twakurikiranye ni filme ifite amateka manini kandi cyane ndakunda no kuyivugira kenshi urakunda no kuyivugira kenshi niyo mpamvu naguhamagaye kubera yuko uri mu bapromota ba mbere mu gihugu cy'u Burundi nabonye upromotinga iyi filme yitwa Feruje ngira ngo kabisa uri mu bapromota ba mbere mu gihugu cy'u Burundi nabonye usa nkaho wakurikiranye neza iyi filme yitwa Feruje kabisa nico gituma bivanye n'amakenga nagize bivanye na makenga mfise nico gituma navuze ati nta wundi no kwitabaza atali one boy Varaskira kubera yuko ngerageje gukurikirana iyi filme urayizi kuva hasi gushika igeze uyo munsi
ikibazo canje kivuga gutya One Boy yo ugerageje kuraba iyi filme yitwa Ferouge aho yatanguriye naho igeze isa nkaho yarangiye na CEO wayo yaramaze kubitangaza ko igiye kurangira vuba yaramaze kubitangaza ko saison 6 ari yanyuma saison 6 ari yanyuma none ikibazo canje kivuga gutya eske nawe nk'umuntu wayikurikiranye neza akantu ku kandi je ndashobora kuba narayikurikiranye ariko ndazi neza ko nagusomvye yego nk'umuntu yayikurikiranye akantu ku kandi kuva ku ntango gushika yigeze uyu munsi uri sir neza kandi wonyemeza ko iyi filime nivyo tuvyemeze yaheze canke wenda kubaze akantu nkawe nk'umusesangutse uri kuraraba ivyo yoba yaravuze ukabona nahigeze ubona ko ni gute uvuga ko menga ntiyaheze nk'umusesangutse iyi filime ugerageje kuraba je ngerageje kuraba bisa nkaho Soro ni nabo n'abasanzwe bafadikanya bijya bikorwa byo muri Burundi Film Academy bisa nkaho iyi filme mvuge ngo yabananiye kwandika mvuge ngo yabaruhije kubera ko amasezerano n'ama episode ari menshi sindabibona reka ndagufasha akantu nubeshe uri kuraraba ukaraba sezo ya mbere sezo ya kabiri ya gatatu ya kane ni ya gatanu mbere ugacuraba ya gatandatu ukungene yaje ingene iri kiragenda kandi ukaba bavuze ko igiye kurangira biragaragara ko kumenga filime bagomba kuyicacurira ahantu ariko sinobwa bagiye kwicacurira ahantu mu gihe filime igisigaje episode 3 kugira ngo irangire sivyo isigaje episode 3 kugira ngo igera aho bavuze ko izogera hamici hera bisigure ko zya episode 3 zisigaye turashaka gusangamwo ibyo twe turabona kumenga bagomba bayicikiriza hagati ndazi uri kuraraba filime wana kumenga yaratakaje intumbero tugeze muri saison 6 kuko uravye saison 6 uravye kwanza saison 5 ukungene yagiye ihera gacuraba kungene saison 6 yatatse cumenga iciyumviro cahindutse ntikiri Ferouge yandi twari tuzi niyo mpamvu nkaje nk'umusesanguzi nayisesanguye kuva kera nayihereye mu mizi ndabona ko saison 6 bambe se episode bambe ijya saison ya Ferouge yari n'imiburiburi je ubwanje nari kuvuga ko igeze kuri saison nka 12 canke 10 n'imiburiburi ati kubera iki genda urabe muri duhereye muri saison ya mbere muri saison ya mbere twari tukiri ku mashuri saison ya kabiri twari twatangwe kuronka ubuzi bamwe b'amashuri yatangwe guhera bamwe baje no kurunka ku makaminuza hanze saison ya gatatu itangwa kuzamwe ibisanga by'ingo n'imiryango sivyo hatangwa kuzamwe gucanamwe uko abavukana mwe badasangiye bavyeyi bose sivyo saison ya kane bamwe barapfa na saison ya gatatu harimo bapfuye sivyo rero saison ya kane bamwe bapfa bamwe ntibarahambwa n'undi turabona ko bahambwe se zigiye kurangira batarahambwa isinzwe zorangira bakiri muri moroge saison kandi ukungene yagize mo business twari dukora business yakogwa twabona ikogwa muri ya filime ntituziye yarangiriye sivyo ubu hajemo izindi business zo gucuruza inzahabu so wa mu general rero nawe uri kurayikurikirana turi kumwe ndakumva gose byumvikane ko business ya Sewa Ira ari we Sewa Raki ijya DH Telecom muno mwanya ntituzi ngene merewe muno mwanya ijya business abakozi ntituzi ko baranyanganije abakozi ntituzi ko barahombye abakozi kuko tuzi ko harimwe abakozi bariko barakora ntituzi muno mwanya yo bari rumva sezo igiye kurangira bishaka kuzorangira babandi tutamenye ingene bimeze ingene ibintu biri kugenda muno mwanya dufise kandi nyina wa Raki ari mugasho ntaraburana kandi atuzo kuburana nande na ST Boy ariko muno mwanya ST Boy nawe asa n'uri kararondegwa n'uwitwa Ira yarahunze kubera kudandaza inzu yari yatari yiwe none muri parties 3 hatagiyemo kubesha tugiye gusohoka turumva ko ibyo bintu byose bizojamwe canke bagiye kuyiheba kugira bitangure ryandi sezo shasha One Boy niyo mpamvu urinze unzana hano ukambaza ibintu bya Ferouge kuba nayikurikiranye kera nayikundishije n'abantu canumva ko hariko haraza
hariko harazamwe akantu ko gusanga twarabesha abantu kubera twishimiye ba CEO bayo twishimiye gatwereka aho tuzoshaka gusanga twarabwiye abantu ibitari byo ariko no bwahumura One Boy nico gituma nakuzanye hano imbere y'abantu kugira ngo ubisobanure neza. Naratanguye guraba isezo ya Ferouge ndayiraba sezo ya mbere ndayicira hagati ndayireka ntarayimara mu nyuma nza kubona biciye ku rubuga rwa Miracle TV +257 nza kubona isezo ya Ferouge urayigarukanye mu bundi buryo urayigarukanye mu bundi bwiza urayigarukanye mu yindi ku yundi muvuduko novuga udasanzwe sigondi ko ndayikundisha abantu uza kuyikundisha abantu mu nyuma nanje nza kugaruka guhaguruka ndayiraba biciye mu kungene nabona iyi sezo uri kurayipromoting none nga One Boy duhagarare ngaha nyene kuri izi episode zitatu bariko baravuga ko zisigaye One Boy ugiye kubiraba uzosanga warabesha abafana kubera yuko monde tugezemo uyu munsi tugeze muri monde ushobora kwandika filme umuntu akayiraba episode ya mbere iya kabiri iya gatatu iya kane sezo ya mbere sezo ya kabiri hanyuma yamaze kuyikunda cyane yamaze kuyiyumvamo cyane ari hahantu aguma acunganwa na telefone yiwe kugira ngo arabe ko isaha n'umunsi n'umusegonda bigera episode gatibukiramwo akaca fyonda kuri play akayikurikirana none uyu munsi ivyo vyose uri kuradondagura muri izi episode zitatu tubesire neza ko bizogaragaramwo canke twibaza iki mpagaze hano hantu ugerageje kuraba iminota bariko baraduhereza muri sezo ya Ferouge ugerageje kuraba episode imwe iminota iri kiramara none urusire neza ko muri izo episode zitatu zisigaye ivyo vyose tuzobibona canke CEO wa Burundi Film Academy iyi filme yamunaniye kwandika ico kintu rero ndakubwire kugira ngo kizotomore neza kugira ngo nanje simbesha abantu uzorondere nsoro uzorondere soro kugira ngo atanga umuco umuzane umubaze bino bibazo kuko jewe ndahari nk'umusesanguzi sibyo ariko sindahari nk'umwanditsi yayanditse sibyo ariko ubwo ari wese w'umusesanguzi ariko araraba ijya sezo arabona ko harimo agahazi kuko ubwa mbere uravye ino sezo 6 yarapunguje n'iminota nkuko babivuze kuko yazinde sezo zose parti imwe ifite iminota irenga 30 ariko iyi ntirenze iminota 21 22 urumva ko harimo ni na sezo novuga ati iriko iboneka kumega yarahinduye filme kubera ko ni sezo bageze kuri pareti ya gatanu hose iciyumvira umengane kimwe kurondera umuntu umwe no kuja kurondera inzahabu ciyumviro kimwe gushikaho bageze uyu muntu ku bakunzi ba Miracle TV +257 muriko murakurikirana kino kiganiro ndagomba duhurire muri commentaire mbega ibindi ko ndavuga mukuri canke ni kinyoma nimba iyi sezo ya Ferouge waragerageje kuyikurikirana neza kuva aho yatanguriye gushika naho igeze uyu munsi eske urashigikiye uyu CEO wa Burundi Film Academy iyi filme yamucanze iyi filme biriko bigenda gute sindiko ndabibona neza rero ku bakunzi ba TV yacu duhurire muri commentaire msazi ibibazo birambore niwe wabizanye ariko niwe wabizanye bituma ari wabizanye hari abantu benshi bagerageje gukurikirana kuri runo rubuga rwacu rwa Miracle TV +257 hari abantu benshi bari batanguye kwibaza ati mbega iyi sezo bahinduye YouTube bariko bayicisha kuri Miracle TV oya mu bisanzwe Miracle TV yo yiha ikikogwa ikavuga ati igira yamamaza ikintu bikora neza yes iramamaza ikintu kigashika mu ijambo rimwe
turi mu kazi yeah rero ndazi neza ko Fer Rouge abantu benshi bayikunze kubera Miracle yes abantu benshi bayikunze kubera Miracle ni nayo mpamvu navuze ati urinze ndondera ngo tuvuge bijya bintu nemeye guhumwanya ko maze guhajisha ibiganiro birenga 200 bivuga Fer Rouge yes niyo mpamvu kuza kubwira abantu ko sezo yabo bakunze uko ndiko ndayibona ariyo mpamvu maze imisi ndibaza ikintu gano cyonyene nkoze kuri sezo 6 nije ganiro cyonyene nkoze bisobanura ngo bisigure ko nanje ndiko ndabiraba byarancanze ukuntu mvuga ati eske bino bintu nzobibwira abantu gute niyo mpamvu navuze ati reka mbanze ndindire ndabiyo biherera kuko ni ryambere mbonye igikorwa cansoro kiza ukabona iyo biriko biraje kuko sezo zarzo zose ningene biriko biragenda sezo zose yazanye muri Fer Rouge tubwe ni kuri Soros do Hilo ni sezo nubu yerekanye ko yaheze muga abantu bakimubwira ngo yituzanire ijya Soros do Hilo meme ni iyi Fer Rouge nayo ni sezo no bwa ko i partizo zageze zirengana guhera kuri sezo ya mbere gushaka kwa gatanu ni sezo yari yose wagenda ubona ko imenga ifise finale yose ifise finale ariko sezo sisi kumwe n'ikiraza bitunguranye bimeze ukuntu biyobeye ni sezo ubona ugacubona nizo kuri kingene bandanya reka ati ngohereka nk'ubu nyene ejeje kwa mbere basoye party ya gatanu party ya gatandatu ubunyene no kwereka ingene izo bimeze nta niyo ndabona ingene amasena zo batora ingene izo bimeze kuko urabona ko ubu tugire ku mayangi mu segonda nka uri kuraraba sezo party 6 bazosohora ejeje kwa mbere umunsi wa mbere urabona koko Happy na Ribati hamwe na Kirimogene bazabagiye kurondera bari ku ruhigi rwo kurondera ntozeya ST Boy kubera iki kubera ko Kirimogene ari mu bwoba bwishi bwuko ujya mu type nsoro ashaka kumugirira nabi kubera ubwa mbere yamuri amafaranga ngo amuhubye ku rubanza bikarangira atabikoze neza rero akaba yamubwiye ati wowe jana na Happy maze uze kumfatira ST Boy bikaboneka ko ari byo bintu bizoja gukora kandi ugacona ko Ira akiri mu bwoba bwinshi bwo kwa Chaseline kubera Chaseline yamaze kuvumbura ko Ira yikundaniye na Bera tenorazi ko Bera yifitiye inda ya Ira kandi ari umugore w'inyuma ariko Chaseline umugore wiwe ataninda aratwara ukabona ko Chaseline yamaze no gufata inzu akamera nk'uyirokinza akayugara kandi atari niyo waburabizi Ira nawo kandi akabari kaca mahera kwa hariya kwa general kugira ngo arabe ko yocungura ijyanzu kuko ni bibiri gucungura ijyanzu kuzana ST Boy canke gukorera ry'amafaranga hariya kwa general rero bikagaragara ko na sezo 6 izogaruka muri izo nzira nivyo bintu irikiragarukamo ariko ntituwo turabona mbega Ira koko ari muri moroge azohambwa canke koko rya jambo ST Boy yavuga ngo ngira ndakurungike hanze y'igihugu hajya abantu benshi sinzi ko bakumvise kuko ujya munsi Iraki abura ST Boy amubwira ati ngira ndakurungike hanze y'igihugu aho utazosubira kumvikana mu gihugu cy'u Burundi kure cyane yavuze ko agira mwice yavuze ko agira murungike hanze y'igihugu bisobanura ngo abibaze ko yewe yarapfuye hari igihe twosanga yarafashe rutini kirere arahandi yibereye mu kindi gihe ariko uko biri kose umuntu umwe ntitiro turabimenya umenye neza ko na nyina wiwe nyina waraki yatanze urupangu yizejwe ko agira habwa umwana wiwe acavuga ati uko biri kose hakono buri umwana wanje navambura byose narondeye nkabiguhereza ukanka umwana urazi ko yamweretse amashusho amafoto ariko ibi nibizo kukwereka ko umwana wawe ndamufise mugabo bijya byose bigiye kurangira film igiye kurangira tutamenye iyo byagiye ntituramenya ati business ya se waraki se wa Ira iri he abakozi barayiri byagenze gute ntituramenya ati Ira bambera Raki mbega yarahambwe canke yaragihunze bimeze gute ivyiwe ntituzi ubu umuntu mwanya ST Boy naboneka muri sezo 6 muri party 6 muri sezo ya gatandatu nyene party 6 agaca aja kuburana muri tufate kwazo caburana nki muri party 7 kugira ngo nyina waraki ave mu gasho yezwe mbega party witi nizo cibisobanura yose mbe muri rya minota 20
izoca ibisobanura gute canke izoca izari furu muntu izoca ifise nk'amasaha nk'abiri kugira ngo ibidusigurire bye. Aho hantu rero niho hari ikibazo ku bakuzi ba Miracle TV. Iyi sezo mwe muzohava mutayibandanya kubera yuko One Boy areka radusesangurira sezo yose muri ko muyirabira mu kiganiro. One Boy birashobora kutagenda neza kuri soro kubera yuko kubazona bakino kiganiro barashobora kutazosubira kuri Burundi Film Academy kubandanyiza ijya sezo. Reka urazi hajya ko soro yantaye hasi. Soro ahantu yantereye hasi mu kiganiro twakoranye na Soro yemereye abantu ko Fairhood ifise amasezo 12 yabivuze ku mugaragaro avuga ko ijya filime n'imiburiburi ishaka kubisigaje mu mwaka wose byangira ahari muri 2025 mu bihe byo mu kwezi kwa kangahe mu kwezi kwa 11 12 kuri kurarangira ariko filime mu mezi makeya aca tangaza ko izomara amasezo atandatu yonyene tena sezo gatandatu zoza kwija ama episode izozifisa ama episode 8 gusa kandi izindi zozifisa ama episode 12 chatubona rero muri sezo 6 irahinduye n'iciyumviro ni na mpamvu sezo 6 nico kiganiro ca mbere nkoze iki nico kiganiro ca mbere nkoze kandi abakunzi ba Fairhood baranzi ko namananariza ama episode kuri episode yose ngenda nanariza ariko izi episode zitanu zose zirarangiye tagano na kimwe bwakore abantu benshi bagumansanga inbox One Boy kubera utachanaliza Fairhood kubera kutakitubwira abantu mu commentaire bari mukunyice ariko nawe nk'umusatirizo reka ama commentaire niba wabonye commentaire nivugiza ubatireka ndamubazanire abivugire hano abakunzi ba Miracle TV. Iki nico cyatumye One Boy ndamuhamagara ntamuzana ubundi yari mbonumva ko yarasuba bwo gutangaza sinari kubivuga bwe byari byamucanze ntiyabona hahera rero uyu munsi turi kumwe hano ivyo ariko aravuga muri ko muravyumva ariko One Boy ikibazo cyanje ni iki abafana bige sinema nibatasubira kwirorera urusiri kuzotanga ikiguzi cyose nzokora ibishoka byose bayirorere kandi ntimuzoyirorere umviriza tuwo dusomera ikete mwibahasha nimuvyemere ibisibyo izi nanarize zisanzwe ni ibintu byo kugirane ibisibyo hargiye usanga nk'ubu episode ya gatandatu imara amasaha nka 3 ugatuzanga episode y'indwi imara amasaha 5 ahubwo yo komeza amamega gura amamega menshi kuwa mbere uterame wirabire filime yakunze izorangira neza nsoro ndakubwira ati soro n'umuntu n'umunyabwenge bizaye soro bino bintu abirimwe abizi abirimo kandi abikunda One Boy ukiraho nyene dufate ko ku byo soro yatangaje ko iyi sezo igiye kumara zitandatu gusa kandi igiye kuza kwija ama episode 12 nkuko vyahora dufate ko kobara akantu k'ubwenge soro yashaka kugira kajya n'akantu hitse muri kaminuza none mu gihe tuzosanga soro yarashoboye kubesha abafana b'ibikorwa vyiwe akababwira ko ijya Fairhood finale igiye kuza ari standard kandi idakwije ama episode 12 mu gihe tuzosanga atari ivyo tugasanga ahubwo iyi finale irakwije vya bindi vyose yari yarasezeranye n'icyakiganiro mwakora turasi neza ko soro atazotakaza amavyuzi cyangwa turasi ko neza soro izomuzana kuduza amavyuzi soro gutakaza vyuzi n'ikintu kiragoye kubera ko soro reka ndakubwira igituma totakaza vyuzi kujya mu ngazi byarimwe ubwa mbere ntiyiruka ku bantu wakeneye vyuzi 100 wakeneye vyuzi miliyoni ahubwo akeneye ubutumwa bwiwe bushikira abantu niba bushikira abantu 200,000 ajugumira ngo vyuzi zakunze abakeneye bajya abantu 200,000 eske mwayikunze mwonayikundisha abandi mwakuye mwiki nagomba kubona intuze yiwe yagurumanye muga bitari mu bantu kuri YouTube yego yatwitse 100 nka zazindi filime dora tubona mugabo uyibajije umuntu ati film urayizi wapi muhuriye n'umuntu yayikinye mw'isite ugumukekeranya kujya muntu menga namuzi atanu namwe uguma umenga ni wundi kubera ko wabonye akantu gato cyangwa umuzi ku ifoto
one boy yo igituma nakuzanye ngaha kugira ngo usobanurire bino bijanye n'iyi filme ni kubera ko mu gihugu cy'u Burundi Soro n'umuntu wa mbere urabizi ko nagenda umwanditsi w'amafilme kandi urabizi ko ndayakina Kenya ni filime iryoshye cyane Imana y'umurushwa iryoshye cyane pe abatayizi bace kuyiraba kwa Lil Bizga Pass kuyiraba kuri YouTube ya Lil Bizga Pass official ariko tukiraho ngaho nyine Soro n'umuntu mu bijyanye n'imyandikire ya sinema yubashwe cyane nkuko wabivuze cyane kandi n'umuntu ashobora kwandika filime igakora ku mitima y'abantu mu kiganiro twakoranye yemereye abantu ko afise certificate zishika zine kubijanye na filime n'ivyo vya filime tunabibutsa ko afise n'abantu benshi amaze kuramura benshi bashika fa majana 8 kandi abace zose namwe boraba filime yiwe ngo usanga aho bose bari vyamamare pe bose bari vyamamare bafise ama certificate nico gituma rero bino bintu byancanze nk'umusesangutsi nk'umusatirizi ndavuga tereka ndakwitabaza ubisigurire ariko wongera ubisigurira abariko baradukurikirana ku rubuga rwacu rero one boy ko je ndiko ndatahura mbese neza ko nabagi bariko baradukurikirana bino bintu bariko bajya ikintu no babwira mutahura ibice 23 kwijana kuko ibindi bice byose muzobitahure inyuma ya episode y'8 kuko bamwe mutahura ibice ndiko ndababwira bishaka kubankisha filime mwakunze yes ikintu kiriko kirantangaza mu ruhande rumwe urukuraza nkaho umenga urabahumuriza iruhande ukaza nkaho umenga rega bategeza guhumura oya nibahumure mu bisanzwe ngushigikira umugabo adakomeye mugakubitana ariko ushigikiye ukomeye nawe ukomeye rero ijya Soro n'umuntu azivyarimwo ara mu bisanzwe imijanye na filime kabisa ntajugumira ntagumbwa ameze bye sana rero ntibagire ubwoba bwinshi ntibagire iki filime ishakurangira neza ibi tuba turibaza dushaka kurangira batoye umuti babonye iyo bihereye sivyo babonye ingene bigenza rero nibatuze nibatenyenye kandi bitegure no kuzora ibindi filime shashigiye gusohoka waronye ko ari filime nziza cyane nanye nesinzi ko nawe uri kuraraba ama coming soon ni filime iboneka neza tumenyereye ira akini bijanye n'ubutungane tumenyereye ira akini ibintu nyene bigize ariko ubu agomba kugaragara nk'umu responsable w'urugo numva nibindi bintu rero ni indi shusho agiye kuza one boy ku bariko baradukurikirana uri kuravuga ira batahure ne kubera ko ira abantu bose bakurikiranye Fer Rouge ira baramumva kuko muri filime Fer Rouge yitwa ira ariko mu buzima busanzwe bamutazira Nsoro kubera filime yakinye yitwa Nsoro Soros the Hero filime yitwa Soros the Hero yakinye agwanira ubutungane umba yigize ubutungane ku buryo ahantu hose igwari nk'urusoro ahantu hose abaye ibintu bitameze neza yaba yahashitse mu Rwanda mutipe n'ubundi n'urusoro yego vraiment yarameze nk'urusoro niyo mpamvu abantu benshi bamuzi nka Soro bamuzi nka Ribat kubera Ribat nayo bamuzi muri filime bakine yakinye kwa Fanera Vina yitwa Umupfakazi Ribat yitwa Ribat umva iryo zina n'abari muzi ariko iryo ni naryo zina giwe mu buzima busanzwe ariko ira baramuzi muri Fer Rouge ituma ndabikubajije hari abantu bashobora kuba batarakurikirana irya filime kuva aho yatanga mu bisanzwe nta umuntu wese ari ngaha atarakurikirana Fer Rouge banze ujeyo kuyikurikirana ibi byacu ho turavuga ugaruke ku bivyumviriza kubiraba aruko yamaze kubiraba niho aza kuca amenya n'isobanuro y'ivyo turiko turavuga muri kino kiganiro one boy tuje kurangiza ikiganiro cacu ndakubaza kino kibazo mbega kuva iyi filime Fer Rouge igitangura gushika ahigeze uyu munsi nk'umuntu yayikurikiranye kandi yahise sanguye cyane nikiye kintu iyi filime imaze kukwigisha kuva igitangura iyi filime iyi filime umuntu atariga iyo bataziga kuko iyi filime ni filime ihera umwana hasi umwana akiri ku ishuri ubwa mbere dufate umwana akiri ku ishuri reka duhere nk'umwigeme sibyo ego umukobwa dufata nka Chanceline akiri ku ishuri yararezwe n'umuvyeyi umwe sivyo ibibazo by'ishuri byari murengera wari umurengera kubura amahera y'ishuri kubura ibintu by'iki kuri ibintu byinshi mugabo ira aza kumubera nk'umugisha iraza kumubera nk'umugisha ndikavuge ira canke Soro yamubereye nk'umugisha amukunda akiri umunyeshuri
agerageza kumenya ubuzima bwe wabayemwo yumva umenga buramubabaje yumva umenga yomufasha ayo mahirwe aronka bakembwa barabaho ndagiye kumufasha amubwira ati uko biri kose mu nyuma maze guheza amashuri amubwira ati numva ndagukunda sibyo rero ahantu ngomba kukwera ko byigisha amahirwe ajya amahirwe aronka abantu benshi ariko niba kibashaka kuyabamo nkuko Chaseline yabayemo sibyo Chaseline yabonye ko yabonye wamwitayeho akiri ku ishuri amashuri amaze ko yarangiza bandanya kumwitaho mugabo biza kuvuga ati nta wundi muhungu numva no kwihebera atari wewe atari uyu ubuzima bwose yaciyemwo byose yaciyemwo avuga ati uko biri kose zopfa nkoronka warabaye mutama mugabo ndakuronke ndakwitura neza wankoreye ariko aha hantu twigerageje kuhateba gatoya uburyo Chaseline arashobora kuba atamwemereye kubera ko yamukunda koko burya ibintu by'urukundo muri we birashobora kuba byaje mu nyuma mugabo akaba yamwemereye bivanye na bijya bintu yari yarakoze ku buzima bwiwe yes urukundo ni nka kujya ko urabiba ya mu kuzimu bashiramwe n'amase ya yes rero bijya ira yakoze byazuye urukundo ya Chaseline mwihebera bijya kora na mariage naraki mugabo iyo mariage akarinda zimye atamusi n'umwe ajyohewe n'umugabo n'umugore ya yes avuga ati wewe siwe na mwihebeye yarahari wenda kubayeho kubera wazanye materialisme yo kugomba kuntaza ibintu byinshi by'iterabwoba nyene itarakera ziri hanze tugomba kuguzo yamamaza nkagira ubwoba bwo kumva no seba girane ku mama wanje mbere mbe muri buno buzima mugabo ko biri kose nzogenda bone ibintu yes ajya bijya bintu abakobwa bari kuri nosi ni yes nta ukibaho bisobanura ngo ira twebwe gute bisobanura ngo tubicishije muri irya sanse watanze y'umurima y'ibiterwa n'amaso bisobanura ngo ira yari urukundo ibyo yakoze byari nibyo amajambo yagiye yeah sasa nk'imbuto ariko arabiba mu murima wa Chaseline abakunzi ba Miracle TV mwumvirize neza amase imbuto kazi yenu mudatahuye ntimumbaze so one boy reka tugushimire cyane kuba watwemereye ukaduha umwanya turabizi ko uri umwubahwa uri na CEO wa studio zacu za Miracle TV kuba rero waduhaye umwanya tukicarana ukemera ko tukubaza bino bintu kandi ukemera ko dukora kuri iyi filime ya Feruje naho yageze n'izina yanditse mu gihugu ndetse no ku isi tugushimire cyane kuba watwizeye ukaduha uwo mwanya yes yes Akamuna sezo ya kabiri amaso yanje amaso yanje ni filime iriko irakinamwo umukobwa nakunze cyane sibyo none ariko mvuze ngo nakunze cyane mvuze ngo nakunze cyane ntiwumve abafana ntiwumve ibyo nawe wumvise ariko bumve ngo ndamukunda cyane uburyo akina uburyo abyitwaramwo n'umukobwa natanguye kubona muri filime yitwa Ijoro ryo kuwa gatandatu ndazi warayirabye filime iryoshye cyane filime isa neza cyane sasa acaza anyica sana kandi antwenza
muri filime yitwa Inkuru y'Umubabaro. Nawe si uwundi ngira ngo uramuzi. Uzi ko nibagiye izina ryiwe mu nyuzi. Yes, n'umukobwa yakundana nandi gaba, yakundana na Kani no w'inzobe, ndibagiye izina ryiwe mugabo ndamukunda cyane mu byumva. Wow. ariko rero aba bakinnyi b'amafilime nabo nyine tubagarukiye ko barinyegeza nibiyerekana Sega n'abastar. ubusitari si ukwinyegeza wa Sega umustar ngana rukwiye. yeah Bas kumenyekana. Kuba umuntu azwi n'abantu benshi. yes Biramubuza ubwitege. Kubera ko nk'ubu ugiye ubona nka ifate nka doka kwe. yeah Aje nga Jabutera mbuti yajana. Bara kumundara. yes bamuramutsa So ubu gucaza kuyerekana muri gisagara makati. yeah Kubera abantu bashaka kubona kumundara. yeah Abantu bakagongana kubera mamuti yaje umustar maze kuba umustar. yeah Birakubuza kwitegera. yeah Hari ahantu utabukija abantu ntashobora kuja mu isoko kugura impuzu ashaka kugira gute atuma kuko agiye mu isoko ashaka guhundara k'abantu benshi atandaza akaza kuhundara kubera gukunda ibyabo bikiba asanga abaye ibintu atari mu yandi majambo rero ivyo gusatira tubireke natwe dutangure kwinyegeza yes ariko yes yeah mu yandi majambo tubandanye gushusha ibirenge yes one boy tugushimire cyane sinzi ko hari akajambo kanyuma washobora kubwira abakunzi ba Miracle TV 257 yes yeah ndashimira cyane abantu bakora subscribe kuri Miracle na cyane cyane commentaire nyinshi munyandike muri commentaire yeah no musore mbona ariko abikora neza yes yes amashurwe yiwe akihari kandi nayo yes nanjye nishimiye ndone yes ndabona ko iminsi nubwo zwana natembereye cyangwa naciye bona amanuka yeah ariko turacagukeneye man turacagukeneye yeah mwijo yes one boy tunagushimire cyane kuba waraduhaye mwanya kugira ngo dukorere kuri no TV nziza ikurikiranwa n'abantu benshi kandi yizewe mu gihugu cy'u Burundi. Yes reka tubashimire cyane tubabwire ko tubakunda tubabwire ko tubakumbura ku munsi tuba dukeneye kuba imbere ya kamera kugira ngo tuganire nabo. Turagushimiye cyane wakoze kuduha umwanya kandi ubikora neza mu gisata cy'ubu promoter mu gihugu cy'u Burundi. Okay reka simvuge mu gihugu cy'u Burundi mu ntara yacu ya Gitega je ndaguha nimero ya mbere nanje nkabo wa kabiri uravyemera cyangwa ndo wa mbere nawe wa kabiri yes tugiye mu gihugu cy'u Burundi naho ndaguha ikibanza cya kabiri kubera uwa mbere nyirandri promoter ndamwubaha cyane ariko yes muvyumve neza ko nanje one boy ari papa ejo nimwabona namamaye muze mumenya aho vyavuye muze mumenya aho vyavuye so one boy mu Burundi ndaguha ikibanza cya kabiri nandi mu Burundi mu kibanza cya kangahe mu Burundi yes yes abantu bakunda gusenga cyane barazi akajambo kavuga ngo I receive ndacakiye ibi one boy yavuze cyenda bicakira mu izina ryande one boy rero ntanakunda Imana uyu rero ntanakunda Imana uyu rero narabuze hano na mukrasa nta hamwe gusa arakundana mu vyumve arakundana n'umuntu mwiza yes igitangaza
riva ku Mana data wa twese avyagiye ahera mwijuru. One boy wakoze cyane kuduha umwanya. Abakunzi ba Miracle TV plus 257 wewe wafashe umwanya ukadukurikirana kuva ku ntango gushikaho turangirije, turagushimiye cyane. Nimba utarakora subscribe yikore kugira ngo ubandanye gukurikirana ibiganiro, amakuru, filme, ibintu vyose byiza bica kuri no TV ubashe kuzura bibona mu bambere. Turabashimiye, tubabwire ko tubakunda kandi tubakumbura uko bwije. Kuri miko ya Lil Bizga Pass Official iruhande yanjye nari kumwe. Turabashimiye cyane tubabwira tuti ciao ciao. Yeah.